abarundi barayamaze bati ubutambana na mukeba nta kibabuzo. Ndabizi ni benshi bakunda kwibaza bati mbega abaririmbyi b'abarundi bahembwa angahe na YouTube? Uyu munsi naguteguriye abantu 10 ba mbere bahembwa na YouTube amafaranga menshi. Nanoneho ntibayahembwa mu marundi, bakaba bayahembwa mu madolari. Muri abo 10 naguteguriye hariho abo utaruzi uko bahembwa ayo mafaranga angana uko. Ushobora kuba aho uri wibaza nti mbega uwoba aronka amafaranga menshi ni naka kijinjana imitima. Ubane nanje ukurikirane akantu kandi maze ndakwereke abantu 10 amafaranga bahembwa, aba subscribers bafise, ama views bafise kuri YouTube zabo, n'ama video afiseho. Ndakwereka amafaranga ahembwa ku kwezi n'amafaranga ahembwa ku mwaka. Ubu turi mu mwaka wa 2025. Ushobora kuvuga ati ibi bintu ni ububeshi. Raba muri description y'iyi post nagushiriyemo link aho ubona ikiganiro aho nariko ndabereka uko babiraba. Ucuzirabira wowe nyene ushobore kuraba no muririmbyi wese ushaka cyangwa umuntu wese wakoresha YouTube. Ushobora kuja ku rubuga ruzwi cyane nka social brand cyangwa social brand, maze ni urubuga rumeze kuriya kwa YouTube. Ibi byose tugenda tukabikuramo. Benshi bakunze kwibaza ko makuru ndabaha haba harimo n'ububeshi, ariko zose ngiye kubikwereka maze umenye ukuri. Je mugiye kubana nitwa Gomez. YouTube ni BURUNDI yacu. Mukore subscribe cyangwa s'abone, mukande like, mutange iciyumviro muri commentaire, mwongere mubisangize n'abacuti banyu. Turagenda ku muririmbyi agira 10 mu baririmbyi 10 twabazanye. Turahasanga ku mwanya w'10 umuririmbyi azi cyane nka Big Fizzo. Umuririmbyi Big Fizzo akaba afise kuri YouTube yiwe aba subscribers bamukurikirana bagera 238. Akaba afise ama views kuri YouTube yiwe agera ku miliyoni 16. Akaba afise ama video agera ku 120. Umuririmbyi Big Fizzo akaba ahembwa mu kwezi amahera agera ari hagati ya 85 dolari n'igihumbi n'amajana $4. Mu mwaka Big Fizzo akaba aronka amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana $3 gushikana $21. Bagenda ku mwanya w'9. Mwanya w'9 turahasanga umuririmbyi azi cyane nka umuririmbyi kuri YouTube yiwe tubikishije urubuga social brand ukaba rutwereka ko afise abamukurikirana bagera ku 151. Akaba afise ko ama video 22. Akaba akwiza imiliyoni 9 z'amaviews afise kuri YouTube yiwe. Kuri urubuga social brand ukaba rutwereka ko aronka amafaranga mu kwezi ari hagati $116 n'igihumbi n'amajana $9. Urubuga social brand ukaba rutwereka ko umuririmbyi aronka amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana $4 n'ibihumbi 23 z'amadolari ku mwaka. Ayo akaba ariyo mafaranga umuririmbyi yinjiza ku mwaka. Turagenda ku mwanya w'indwi. Mwanya w'indwi turahasanga umuririmbyi azi cyane nka Saturamabafe. Urubuga social brand ukaba rutwereka ko umuririmbyi Sabi afise abamukurikirana kuri YouTube yiwe 335 z'abamukurikirana.
akaba afise kuri YouTube yiwe amaviews agera ibihumbi 27 ku miliyoni 27. Umuririmbyi Sadbi akaba afise ko kuri YouTube yiwe video zigera ku 148. Umuririmbyi Sadbi urubuga social brand rukaba rutwereka ko amafaranga ahembwa mu kwezi ari amafaranga ari hagati y'amadolari 300 n'ibihumbi 200. Umuririmbyi Sadbi akaba aronka amafaranga 1,500 c'idolari n'ibihumbi 25 z'idolari ku mwaka. Ivyo tukaba tubikesha urubuga social blend. Turagenda ku mwanya wa gatandatu. Mwanya wa gatandatu tubikesheje urubuga social blend rukaba rutwereka ko mwanya wa gatandatu hari umuririmbyi Alvera Muhimbare. Urubuga social blend rukaba rutwereka ko umuririmbyi Alvera Muhimbare ashobora gukurikirana ku rubuga rwa YouTube 161. Akaba afise kuri YouTube yiwe amavideo agera kuri 15. Akaba afise amaviews agera ku miliyoni. Umuririmbyi Alvera Muhimbare urubuga rwa social brand ukaba rwerekana ko ahembwa amafaranga ari hagati y'130 y'idolari mu kwezi n'ibihumbi 200 mu kwezi kumwe. Umuririmbyi Alvera urubuga social brand rwongera rukerekana ko aronka amafaranga angana 1,600 c'idolari n'ibihumbi 26 z'idolari ku mwaka. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Imbere ko tuvuga ku mwanya wa gatanu, tuributsa abantu bashasha baje kuri no YouTube yacu ko gukora subscribe, bagakora partage, bagakora like, akongera gatanga n'iciyumviro muri commentaire kugira ushobore kuzohora ubana natwe buri munsi. Ushobora no gutanga iciyumviro maze twagusubiza byihuse muri commentaire. Turabandanya ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu ivyo dukesha urubuga social blend rukaba rwerekana ko haza ku mwanya wa gatanu umuririmbyi n'imbazamana azwi cane nka Pasteur Lopez Ninazi. Umuririmbyi Pasteur Lopez Ninazi akaba ari we muririmbyi agira gatanu ahembwa amafaranga menshi na YouTube. Akaba afise abantu bamukurikirana kuri YouTube yiwe bagera ku bihumbi 140. Kuri YouTube yiwe akaba afise imiliyoni 9 z'amaviews. Akaba afise ko kuri YouTube yiwe amavideo agera kuri 36. Umukozi w'Imana Pasteur Lopez akaba ahembwa na YouTube amafaranga ari hagati y'216 y'idolari n'ibihumbi 3,500 z'idolari mu kwezi. Umuririmbyi Pasteur Lopez akaba ahembwa mu mwaka amahera na YouTube 1,900 c'idolari n'ibihumbi 31 z'amadolari. Turagenda ku mwanya wa kane. Mwanya wa kane turahasanga umuririmbyi azwi cane nka D1. Umuririmbyi D1 ivyo dukesha ku rubuga rwa social blend rukaba rwerekana ko aza ku mwanya wa kane. Akaba afise abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube bagera ku bihumbi 255. Umuririmbyi D1 akaba afise amavideo agera kuri 39 ku rubuga rwa YouTube. Akaba afise amaviews agera ku miliyoni 21. Umuririmbyi D1 urubuga social brand ruratwereka ko ahembwa amafaranga ari hagati y'230 n'ibihumbi 3,200 mu kwezi. Urubuga social brand rukongera rukatwereka ko umuririmbyi D1 ahembwa amafaranga mwaka ari hagati y'ibihumbi 2,300 n'ibihumbi 36 z'idolari. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuririmbyi azwi cane nka Melanin Boy Gusto. Umuririmbyi Melanin Boy Gusto akaba afise abantu bamukurikirana bagera ku 129. Akaba
akaba afise amashows agera ku miliyoni 12 kuri YouTube yiwe. Umuririmbyi MENSHI Gusto akaba ahembwa amafaranga agera ku $125 z'idolari kwezi y'ibihumbi 2. Umuririmbyi MENSHI Gusto akaba yongerwa agahembwa mwaka amafaranga agera ku bihumbi 42. Turagenda mwanya ugira kabiri, ivyo dukesha urubuga ruducana social blend ukaba werekana ko ku mwanya wa kabiri hasanga umuririmbyi aducana Dramati Baby Kill. Umuririmbyi Dramati Baby Kill akaba afise abantu bamukurikirana kuri YouTube yiwe bagera ku 267. Umuririmbyi Dramati Baby Kill akaba afise kuri YouTube yiwe abantu bamukurikirana 267. Akaba afise kuri YouTube yiwe views agera ku miliyoni 25. Akaba afise video 16. Ivyo dukesha ku rubuga social blend rukaba rutwereka ko ahembwa amafaranga ari hagati $300 n'ibihumbi 4 ku kwezi. Rukongera rukatwereka ko umuririmbyi Dramati ahembwa amafaranga ari hagati $3,500 z'idolari n'ibihumbi 50 z'amadolari. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turashobora kwibaza mbega n'uwahe muririmbyi hasanga, ariko benshi barashobora kugira amakenga. Ndakwibutsa ko ushobora kugenda muri description ukaraba iyo link nashizeyo, uraza kubona uko ushobora kubiraba. Narabibakoreye, ushobora kuvyirabira maze ukandikamwo umuririmbyi wese akoresha YouTube, bakakwereka YouTube yiwe n'amahera ahembwa. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuririmbyi aducana nka DJ Fernando Nita Ai. Umuririmbyi DJ Fernando niwe muririmbyi wa mbere mu gihugu c'u Burundi ahembwa amafaranga menshi na YouTube, haba ku kwezi canke ku mwaka. Umuririmbyi DJ Fernando akaba ahembwa ku kwezi amahera ari hagati $500 n'ibihumbi 800 z'idolari. Mu mwaka umuririmbyi DJ Fernando akaba ahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 z'idolari n'ibihumbi 87 z'amadolari. Ayo yo mafaranga ahembwa n'urubuga rwa YouTube. Tukaba twongera tukabibutsa ko ushobora kugira subscribe, ukongera ukagira share canke partage, maze kugira ushobore kubana natwe buri munsi. Chema bande nitwa Ibe Gomez, komeze kudukurikirana buri munsi. Ushaka kumenya byose uko bironderwa, ushobora kugenda muri description babibashiriyemwo ushobore biraba byose. Ciao ciao, mani manzi.